Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka n'abakenguza amateka bakoranye mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe yavuze ko vy'imigambi imwe projet muri rw'igifaransa idakorwa neza ngo ihere bitava bugashiruka bute gato kuko atari kibazo ca vuba. Konzi neza hariho ama projet ari financé par les partenaires au développement amaze kwiyongera amaze kuronka ama prolongation abiri canke atatu n'ubu zanse yuko zihera kandi kera icyo gihe amafaranga barayaronka. Je nibaza ko hari ikibazo kandi icyo kibazo no kukiraba kubera yuko le coordinateur d'un projet bayimuhaye le projet avuga ngo ni projet de 4 ans. Mu gihe wa mutima utazoburatuzamwo yuko iyo projet yiheza kugira abarundi bene wanyu batangire kubona les dividendes z'iyo projet ni kibazo. Utangiye kubona ati ni 4 ans no ireka ikarenza 4 ans cyangwa marije ndayigera usanga ari ikibazo nibaza ko atari motivation. Gervais Ndirakobuca akavuga kandi ko ikibazo kitari kubajejwe gukora iyo migambi gusa kiri kandi no kubayizana. Nibaza ko ibibazo nitubishire kuri kote yiwacu gusa, hariho na kote yabo ba partenaire nyene kuko hariho les procédures nabo nyene basaba ugasanga ivyo byose biza mu bituma bidindiza ama projet kugira ntiyavance nuko twavyifuza. Ikibazo kindi cyo kwibaza no kumenya yekari kigwa coba be abo partenaire batuzaniye izo projet babashaka ko tuzibona kugira dutere imbere. Cyo ntangisho nza kukivuga ko no kubanza tukavyiga nk'abarundi tukamenya izo projet ko bazituzaniye bashaka yuko ziduteza intambwe imbere canke tuguma tuzibona imbere yacu ko ari projet nyene zizoteza imbere muga tukarinda gutera imbere tukabo. Ivyeruka mu gihe hari imigambi imwe ihoriza gukorera mu gihugu ariko bikarangira isubijwe inyuma.